Mwaramutse naronse message y'umuntu ameze nk'undakariye sinzi ko ari comprehension ari kuvuga ku kintu video neze kuvuga mvuga ko analytics navuze ngo abaja Dubai mushobora kuba muzimbwa ku ndege kuzimbwa pana kwibwa nari ndabikuye ku kuri ntuze umuntu yaserutse ku mukubito avuga ko yakagenda kuja kurondera guca mu Rwanda kubera mu Burundi bamusavye ngo 900 sinibuka ibitigira mugabo nivyo nashaka kuvuga ko rero umuntu yandika ikinyarwanda avuze ngo urabeshya nde none wowe tike ziva Bujumbura na to Dubai zirahenze witurondera hano scam zawe ngejeje aho je nta scam nkora deja ijya website nabaha irafise ico bita affiliate marketing affiliate link ntavyo nkora jewe nta mafaranga ndiko ndakora kuri amacano nta mwanya mfise kuja muri ivyo bintu nari kubaha affiliate link aho iyo uguze tike shobora kuronka ka commission mugabo ibintu byaba mu commission ibinyene nivyo naha kumura ngo ndiko ndabaha maskama yo wanyu je ndabacisha ubwenge genda kuri internet ushire mu Google flight Bujumbura Dubai hanyuma urondere iyihendutse kujya ukene kugura ipantaro uri Bujumbura ugena amaduka menshi ukaraba iduka izimbutse guys hari umuntu avuga ngo gura ngaha canke gura hariya abantu bavuga ngo fly Ethiopia canke Kenya canke Rwanda ya canke navuze shop around rondera iyizimbutse ico ni kimwe mbo kuvuga ngo tike zi Dubai zirahenze of course zirahenze abarundi deja nite kuvuga itike y'Ubujumbura irahenze kuji Dubai harahenze sandute nta muntu avuze ngo harahendutse ivyo kumbura ndenganije nzi ngo harahendutse okay arakomeza ngo ubwo nashavuye bya masikamo je nta bintu ndiko ndagurisha nta kintu nabwira ngo cisha ca murinza cyangwa mu nzira mvuga cyubwenge use your mind ukore ivyo ubona bikungukira hanyuma cyangwa ngo iyi ni Rwanda Air niyo tikete wabona hafi yajyana uruhero muri iyi misi okay nico nakubwiye wowe ugiye kuri website ugiye kuri Air Rwanda Air gusa eske waravye Ethiopian eske waravye rimwe kwanza hanige amatike yo ku ndege ugiye kuri airline straight usanga azimvye gusumvya ukoresheje zigeze aggregators nkige nababwiye ntashobora kuvuga ngo mabonge ngo ndiko ndarona amafaranga mugazi zo trip.com scanners ni nyinshi dude cyamaze kuja mu bihugu bishika nka 200 amayero passport yaruzuye ibintu byo kubooking indege you can ask him okay you can ask him when umaze kufranga Rwanda ya kudoze fine mugabo je nakubwira ko you can kuvoyager hariho ukuntu ushobora kuronka a better deal zero ama condition mpava ndakubwira down below arakomeza ngo kandi iyo iwacu badafuta imipaka kujya i Rwanda ni amasaya naya ni afata flight ngo and flight to Dubai equals to 600 something flight to Dubai doesn't equal to anything flight to Dubai ira varia okay ndonda hashika kandi hashika mugabo wacyuhereza ngo bro Burundians aren't ignorant to lie wewe you are one of those ignorant one kuko wewe urashobora gufikisa flight yi Dubai mugende kuri internet ushe gusanga umunsi nivuga one way je nazibonye za munsi y'amajana 5 niwenjya ni waravye ariko ashokona n'iziri ku bihumbi mu ndege harimo d'abord economy zimbutse harimo first class yo gusanga ari 4,000 gushika Dubai 5,600 na 10 wanashaka zero comfort gira muri business class hanyuma na economy uvuze ngo nkeneye kuzogenda ejo usanga ejo hazimvye gusubira umuntu afise ukwezi ko kwitegura uvuze uti nkena kugenda ari umunsi wa dimanche vyanka vyakunda kubera kumba dimanche ahantu hose bariko baragenda uje gusanga amatika zimvye paraporo umuntu avuze genzo gena merekerede kuri amerika ku matanu batembera baba bari ku kazi donc na ma variable menshi je tuma nkubwira ugiye kuri internet ugasearchinga hari ama aggregators baguha ugahitamwo ntuzeye ugahitamwo umunsi ugahitamwo flight ushaka ugasanga zimwe zirazimvye gusumvya izindi nta giciro fixe kihari nta bintu ndiko ndakugurisha ko ndiko ndagucuje ubwenge mwige guca ubwenge mu abantu mekira zira kwigira umuntu w'umuhatari niba umaze kugenda muri Rwanda Air gusa hari indege nyinshi cyane niba booking through Rwanda Air ushobora undi bookinza ku kindi kintu akaronka gusa cyo no that's was not the point was nugu shopping around ni mugende kuri internet mujye kuyikoresha ugiye gusearching okay kuza wigira umuhatari ngo urazi ibintu byose nta muntu azi byose na je suggestion havije nazi sindakunda kuvuga ngo ignorant canke gwiki mugabo ko kuza uvuga ngo wabonye discovery ngo kubonye amabe ya Rwanda Air ngo wamenye ibintu byose forget hari ibintu byinshi ugishikaye kwiga tu ukaba traveling nk'inshuro zashika nka 10 hari ibintu byinshi utazi kwintu je no go traveling no kubooking indege n'ibiki iyo sire kubooking irazwi ni international ushaka kubooking indege
uba ufise umwanya uhagije, niba ufise nk'amezi 3 nk'ubu jewe nzoja mu gihugu kimwe mu kwezi kwa gatanu, amatike nza narayaguze aricaye ngaha, okay? Ndugenda mu kwa gatanu niho hari traveling mu kwa gatanu, tike ni hotel namaze kubireserva imbere yuko umwaka utangura mu kwa 12 inaye namaze kubigura nabipanze kuko uronka deal, ubugiye iyo deal naronse ntabisubira kuronka kuko je na bookinze on time in advance, okay? Hani gihe usanga bakoraninga ama promotion hagati mu kwezi ukazobona airline naka ngo no mwaka turi kuri promotion, ivyo byose ntushaka kubimenya utagiye gusearcha kuri internet n'ibindi. So dude, ndakubaha uri umuhwizi uranyubahutse, mugabo je ico navuze ntabe ndiko ndagurisha ivyo byo kunyegeza scam, nta muntu asabye amafaranga hano kwa naho ronga ngo utugure tuguhe credit card nanje ivyo amafaranga je uzubaze nta bintu vy'umunuko vy'amafaranga nkora koko amafaranga arateranya, je nkora ivyo wanje ndakora akazi ngahembwa nta okay. Ivyo byo kunyanza scam urandenganije, ariko kandi kuvuga ngo tike kuja Dubai ngo ikoze 600 something, dude. Eka kwanza ndaja kuja screenshot ngaha aho itike kuja Dubai iri musi ya 600, ndaja kuja screenshot mu comment ubu ndikora ko video sinagira muga ndakwereka ko screenshot nawe ndayikwereke ko ziri musi yayo, reka mbona cyane muri comment yawe ubone ko je nshobora kugura itike iva ibujumbura ija Dubai musi ya 600, okay? Reka ndabiguhe screen cyenda gushaka ko na link, iyo link ntabwo ari affiliate nsimwe ngo genda uguraho, nuko gusa ko c'est possible, dude. Turi hano kwigisha ntito no kujyana no gutukana no guterana imihari no kwagezanya scam, hari amafaranga nagusavye cyangwa wamaye, okay? Mugira umunsi mwiza, bye bye. Uyu muhezo no munsi ntajyama.